Bamwe mu bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu bamenyesha ko witwa Nsabimana Marie Claire amaze imyaka irenga 20 ahakorera. Amabanga ajejwe n'umunyabigega ico bise comptable mu rurimi rw'igifaransa. Abatari bake mu baduhaye amakuru bamuvuga nk'umuntu w'intungane atamenyerewe kuvugwa mu manyanga canke ubusuma mu bibera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Nsabimana Marie Claire rero afungiwe muri no mwanya mu ibohero rikuru rya Mpimba aho yatwawe kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Abo twavuganye mu bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu bamenyesha ko ifatwa ryiwe ryoba rifitaniye isano no kuba yaragiye gushingira intahe imbere y'ubutungane umwe mu bakozi b'ibiro vy'umukuru w'igihugu Nzishura Richard. Uyo nawe akaba afunzwe akurikiranywe muri dosiye y'ubusuma bw'amahera angana n'umuriyaridi w'amarundi bwabereye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ubusuma bivugwa ko bwakozwe mu mahera yagenewe ibikorwa biriko biraba mu ntara zimwe zimwe bijanye no kubaka inzu umukuru w'igihugu ashikiramwe yagiye mu ntara zo hagati. Ubwo busuma bivugwa ko bwabera mwibugwa ry'ibikoresho vyo kubakisha aho harenzwa ko amahera vyabuzwe ko ku mafagitire canke hagasohoka amahera ariko ico yakoze ntikiboneke ku bw'amasoko atandukanye mu bazi ivyiyo dosiye. Nkuko twari twabibabwiye mu makuru yaheruka tuvuga kuri ubwo busuma, uwitwa Hakizimana Edmond Dieudonné niwe yavugwa n'amasoko atandukanye ko ari we ari nyuma y'ubwo busuma. Uyo nawe asanzwe arongoye servisi iraba ibijanye n'intwaro be n'itunganyo ry'ubutunzi mu biro vy'umukuru w'igihugu kuva mu kwezi kwa Ruhuma guheze. Servisi twagwa n'umuyobozi mwishikira jejwe ibibazo vya gisivile mu biro vy'umukuru w'igihugu. Amakuru dufise nuko bariko baragomba kwegekwa ko iyo dosiye araba ari babonetse nk'abagerageje gushira habona amakosa n'amanyanga ariko arakogwa muri iryo sahurwa ry'ubutunzi bw'igihugu mu gihe ryariko riraba. Ivyo ngo bakora mu kubuza ko harenzwa ko amahera ku mafagitire hamwe no kwanka ko hari amahera yosohoka atamvo itanzwe. Muri kino gihe rero nuruhagarara mu bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu inyuma y'uko umunyabigega Nsabimana Marie Claire nawe arungikiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Basigura ko bafise ubwoba bivanye nuko aho yatwawe kubazwa imbere y'uko ajanwa mu Mpimba muri parquet ya Mukaza ngo yoba yabajijwe imvo zamutumye aja gusurira umwe mu bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu Nzishura Richard afunzwe muri kino gihe kandi ataruhusha biherewe n'abamukurira mu kazi. Imvi tumvikana nk'iyo tuma ajanwa mu munyororo ku bwabo twavuganye muri bagenzi we bakorana mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mu ruganda rwa RPA twongeye guhamagara kuri telefone Rosine Guylaine Gatoni umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu kugira agire ico ashikirije ariko turabura utwitaba. Ni inkuru tuzogarukako.